ihanganire ibyo byose bikugerageza oh ihangane nta joro ridaca ibyo byose bizohera nshuti yanjye ihangane. Kumukunda naramukunda ariko aka kanya naramaze no kumwibagira. Rero ikintu mukubwira nimba udashaka ko nimuka muri ino nzu unje kuba mu hoteli iyo ndirimbo yo kwa muririmba ari ihagarare. Ikindi naco birashoboka ko ayo matwi yawe batumva neza ariko nagira ndakubwire yuko ariya ntakimukeneye mu buzima bw'iwanje point. Sheri wanje ukomantaza umutima nkuko nibituma inyishu ibibazo yateje igaruka. Abel wanje ndamuzi ntanzi gafise ntanzi kiragira pe arababarira ndazi neza ntakikanya ko ni wikangura uza gusanga ibyo byose ndiko ndakubwira rukuri waraheze umubabarire utora inyishu nziza. Wahejeje? Yego. Nundi munsi sinzosubiye kumva ivyo bijambo utashaka kumbona ubundi wejewe. Superbat irahingura amabati ya BG 30D, BG 28 ubwoko bwose wipfuza n'amarangi y'amabati yose wipfuza. Superbat barahingura imisumari myiza cyane ikomeye cyane kuva kuri santimetero 3 kugeza kuri santimetero 12. Kaze muri Superbat wigurire amabati n'imisumari bikomeye cyane utosanga ahandi. Umva ndahakurangire ni haruguru ya Shanike, haruguru gato mu kuboko kw'ibibamfu ucibona akabarabara kitwa Avenue de la Culture ku nimero 250 uzocibona inyubako nziza cyane ikoreramwo Superbat. Cyangwa ufise icubaza telefona kuri ntaco vyongira kandi ntivyohindura izina ry'iwanje. Hagiye wiyemeje kuba umustar wemera kwakira nibigenda biraba byose kuko umaze kuba umuntu menyekana uri mu bantu rero birashika umuntu akakurengera akakuvuga ibitari byo. Rero ico ushaka kuvuga cyose kuri jewe naco cyo mpindura uzogenda umubaza hama ibyo azovuga byose bitari kubyakira. Ya Abel nibaza ko naho dutumye kwa Aria wowe ari umuntu yarafise ukuri gukwiye kuko ujyanye ashobora kuvuga agasanga ari byo ashize nko bitarimo. Mbega uriteguye ko hamwe yovuga ikintu ugasanga nisho kwambika ibara hamwe ico yovuga cyose wowe uri tayari kwakira ibizokurikira inyuma y'ivyo tuzovugana nawe cyangwa ivyo tuzoganira nawe mu kiganiro. Munyamakuru nibaza ko utantahuye neza nakubwiye ndagusubiriyemo si ubwa mbere naba mvuze ko ibintu bitari byiza ibyo azovuga byose ndi tayari kuvyakira ahubwo ikintu mbona bigaragara yuko ata makuru wari ufise menshi yo kumbaza kubera kuguma ugarukana Aria. Rero kubw'ivyo reka je mbandanye mu kazi ndabona uri kuranesha umwanya umunsi wabonye ibindi bibazo byo kumbaza bizima uzondondera. Yes, nkuko mubibonye Abel agiye atishuye ku kibazo caje biragaragara ko hashobora kuba harimo ikintu tutazi. Rero murabizi ko twebwe dutangwa dutohoza inkuru nituyihereza mu nzira ngira mbandanye ndabatohoreze kugira ngo tumenye neza icihishije inyuma y'igenda rya Aria. Ciao nta kintu babwira reka dusubire mu kiganiro gikurikira.
Sei karibu. Sana. Zini. Kunyarutse. Ubu nyine ikiganiro kirahetse. Vyogenda neza gute? Cari kiganiro. Ko yaguma mbaza uburofu. Buri kanya aguma mbaza ibintu vya Ariya. Nkumva biranambabaza no mu mutima. Sheri nari nzi gukora ibindi bintu yakubajije. None ubu igihe giheze ubwo mubwire ko gishavuriye Ariya. Kubyo n'umuntu amukuvuga impande wumva wamukubita. Ndamubabarira. N'amakosa yankoreye. Sinzigira ndamubabarira ujya mugore. N'umuntu ashaka kumumbaza ariko arambyurira ibisazi. Sheri ariko wibuke yuko Imana duhamagarira kubabarira buri munsi. Kuko nawe ntiwirengagize yuko ucumura yuko Imana ikakubabarira. Si byiza kubona yuko umuntu yagukoshereje yuko ari nko mu menje. Reka kugumubwira ibintu vyinshi. Tutabipfa. Dupfuye ako kanwa kiwawe. Sorry. Kwari kugukebura gusa. Dusangire bazi. Nimba nibyo. Ntabwo umunyotsi bya Ariya. Ariko yotuma binaryoshe nca sanga byabishe wewe umuvu. Wow. Karyoshye. Teramiye ukantu karyoshe. Yushika ukama utashitse umbaza ibintu vya kirya kigore. Genda ugukorera kwawe. Ego. Chumura kiwanje. Sawa. Kameze kunyene? Sawa. Okay. Jya munyamakuru arambabaje. Yari yabuze ibindi ambaza. Imyaka amaze mu busitani. Nta bindi yumbaza uretse kumbaza ibintu vy'umuhemo gusa. Nibiki ko mamagaye nk'umuntu ahuye n'ikibazo gikomeye. N'imiburiburi nari nzi ko kimwe mu bihande bigize umubiri wawe kitakikuriko. Nenda biri byo wibereyemo. Ubundi bisa navyo. Icara kwanza tuyage. Akirisho cyo kunukina. Sinigeze nibagira icyo ukunda mu buzima. Niyo ndagutanze ahantu ndagukomandira. Kagutembe neza. Usanzwe ubizi yuko mushikanje akunda Ariya byo gupfa. Kandi muri no misi akaba atari ko aragaragara mu bikorwa vya Abel. Ndabizi ko maze n'igihumbazi impamvu atakiboneka ariko wabuze ibishindago. Uyu musi rero yaje ku kazi. Ariko yakiwe n'umukorege wanje. Hamaca nsaba ngo ndamuha ubufasha. Ngerageje kuraba koko yarakeneye ubufasha kugira ngo asubire ku kazi. Banyagiye inkuru yiwe. Numva ni ndende ku buryo bwaho ntoshobora kuyikubwira ngo ndayimare. Ariko nizere yuko vuba cyane uzoyumva ivuye mu kanwa ka nyeneyo. Ndagusavye ubinkundira uzobukoze. None ushaka ndagufashe iki? Shaka yuko mpuzana sheri wawe. Hama nkamusaba service. Kuko hamwe n'ugenda mubwire ko dukorera mu boss umwe. Yohava vyakira nabi akayibona nk'ara gateko bikarangiranya nkiye. Ico gusa. Ya, nico cyo nyenda gushakako. Sanzo gerageza ndabiko bikunda. Ndakwizeye cyane. Ari. Mbabare narakoze amakosa menshi cyane.
nshobora no kuba naratumye kariyeri yawe hano ku makosa yanjye nakoze nukuri nanje mbabarire mbone nukuri vy'imbara cyane ubukoze Chambe zozo rigakora mu kanya ikindi karibu icari ubone kuronka ingufu zo kuvuga bisanzuye mahoro ndabitahura kandi nera amakosa yawe ahubwo ni jana none gukontrolisha vuryanje bituma nisanga mu ihungabana no muri ubu buzima ni wirenganye ko amakosa barankoreye ahubwo byose byabaye n'amakosa yiwanje nanje ndatabara ko nakosheje mu bisanzwe nayo kurindira ukazama tugafatira hamwe ingingo ariko naciye nihuta kimwe rero mu bintu niyagiriza cyane no kumbabarira cyane ari please ibyo wakoze byari ngombwa kubikora ahubwo ikibazo cyabaye ni uko nananiwe kugutahura sawa urakoze basi kuntahura kandi musigare Karibu. Rakoze. Hama Jone. Urabizi ko blend yo musane tanyemera kumara akanya kanini hano nka. Usaba mubwira ico mukenereye igikunda gikogwe idashoboka naco nikidutesha umwanya. Ubwa mbere manje kubashimira ku kanya mwashoboye kumpa. Hey bro. Kandi ibintu byo gushima vuga ikintu cyatuzanye ngaha anye hama tugende. Okay. I'm sorry. Hey bro. Sorry for what? Vuga ibintu byatuzanye ngaha. Nta mwanya mfise. Ufise umwanya muto. Basa ku ntego. Ubisanzwe hari ikintu nashaka yuko mufasha kugira ngo turabe yuko boss yoshobora kubabarira Aria akamusubiza mu kazi. Twarayaze nawe ambwira ivyabaye hagati yabo. Nasanze ikintu cabaye ari ukutayaga no kudatahurana. None je ushaka nagufashike mu buryo ki? Urazi yuko Abel sinza kwemera cyane kandi nagukurikirana ku mbuga. Nashaka rero tuzofata aka video ariko arasobanura ukuntu byaragenze. Hama ucugashira we ku mbuga ziwawe. Kumbure niyashobora kukabona. Ndazi yuko azogerageza gutahura icyabaye hagati yabo. Hama heze yorosha umutima. Ndahubwire bro. Ndibaza ibintu kuyumviye ngaha. Rero reka ngende kuvyumvira ko hama nzokubwira. Kandi nibaze ko n'umwanya wanje wo guma ngaha warangiye. I don't have time to lose. Babe, you can go.
Aria. Ari. Ureka kunyegeza abantu bose ubonye. Urakwiye kwumvisha ko ari wowe ubwawe. Utitaye ku byo abantu bose bakubonamo. Okay. Sini umufana wawe. Kandi sinigeze ndagufana na rimwe. Sinzofana nagufanya. Ariko umenye ko ndi umukunzi wawe ibihe byose. Kugeza upfuye. Ubuzima uri muri uno munsi. Ejo burashobora guhinduka. Tugasubira kubona ko ari Aria wa wundi twari proud y'ibikorwa vyiwe. Tubona kuri TV. Ndagusavye. Menya kwiyakira. Kandi byose birashoboka. Ndagushimiye ku mpanuro zawe. Warugiye he? Nitwa Keke. Umugenzi wa Yves. Umunyeshuri mugenzi we. Yaramaze iminsi adatunda ku ishuri. Nanje kuraba kari muhira. Ndabazaniye n'ivyo mufungura. Kuko yarambwiye ubuzima mubayemo. Rero nanje kumuraba. Sinzi ko twajana nkamushikiriza. Reka ndabitware naribi. Oya. Reka ndabigutwarira. Kandi ugafata ingingo wihuza. Katawujana kugira ubone ko ndi umufana wawe. Kandi n'undi munsi udashaka nakuzanira ikintu. Uzimpamagare hama nze nakuzanira. Sibyo none. Wigendere. Oui, Mauj. Nakurondera ahantu hose kundi wicerenga. Hewe. Shaka ndangira ahantu hari yaba. Ubu ndibaza yaratuje ngira ngo twoganira tugahuza. Mauj. Icyo no gusaba ni kimwe. Vuga gahoro. Aya mashugwa ari ngaha. Nizi nyoni ziko zagendagenda ntizivyumva. Ngo ziyo gutanga raporo kwa boss. Kuko haramutsa bimenye. Yaba wewe, yaba jewe ni hejuru y'igipangu. Yo dutanga batere agapira ku mupira w'amaguru. Marove boss uvuga uramuzi. Eka jindi umugore we wo munzi sindi umuhabara. Ugitwa namenyenye ataragira n'izina naritoye. Mbeho urazi abasore baniganira kuri jeyo. Muga karonka amahirwe yo kundonka. Aho renshatse kukubwira wumve neza ko je ntaro gutabwa inyuma y'urupango nkuko vyibaza. We gusa nkore ivyo ndagusavye. Sawa. Dikino gari Mabuje. Jengi nusazana ikintu kimwe gusa. Yuko niyabimenya akagomba kundenza igipangu akazi kanje gahere. Uzomvugire. Marove. Humura nije mwe mukazi wonga. Nta kintu na kimwe kibi kizokubako. I promise you. Wowe nkora ivyo ndagusavye gusa. Sawa. Tugenda ukure byaje harya muri gahani. Ego. Ibyo bireke ngenda bikora.
wicara ngaho mwamikazi ikintu na kimwe muri gukora ku mugoroba keke kubera ko utanwenga kubera ko udacika intege ngo mbone nk'umuhombyi nk'uko abandi bose babibona navukiye mu buzima bugoye nkurira no mu buzima bugoye ubwize ngo ndose amahirwe nayamazemo akanya gatonya cyane umuryango wanje wose waramevye ariko sindiko ndiyumvisha impamvu wewe uko urumva wamfasha hasigaye komvinyo kugira ngo mbore ari mpore ndabizi neza ko asembi umuntu tunuze umutima ariko nizeye ko kazoza kawe nziza kandi uzozi kwibagiza uburibwe bwose waciyemo impamvu ndi hano nuko nkwizereyemo nuko nizeye neza ko ugiye gusubira kwitwa amasuperstar ushayininge nk'inyenyeri abagwiteje bose basubiye kukurondera bakwirukeko kubw'ibyo rero please be strong nta mpamvu nimwe yo gucika intege gutenereka gucika intege nta muntu umwe akinyitayeho nta muryango ufite unyitayeho bose baramevye gutenereka gucika intege iyi nzu kurabona n'amafaranga ngifite yo kwirira musaza wanje yarantaye aragenda arambwira ngo sishobora kubandanya mbana n'umuntu yakiriye ubuzima bubi nk'uko ati kwe kudashaka kugira effort usubire kubicamamara mbwira ubaye jewe gute wakomeza umutima wawe ari nyizera hama iby'inzu nabyo ngiye kuraba ko ndavyigako ndabico nokora ariko usezeranye ikintu kimwe kugiye gusubira gupostinga udufoto twawe twiza nka kera kuri Facebook, IG ndetse na X sibyo none Marisha. Tuteke. Wari kweje umwata kimutevye yamatona ndabwiye ni mise wabisigaye gukora cyane gose bisaba kwihangana nyene kuko tuba turi mu bintu by'amashooting nyene usanga nyene byagutwaye umwanya urabatwandikira ku matelefone abafana bacu niba byoroshe biradutwara umwanya ariko urabizi ko ndi wawe amakosa none mbegashe hamwe ari yabugiye kwikosora nyine akagaruka yahindutse burundu ntumwakira sheri kuva ryari ndakwiyama kumubwira ibintu bya Ariya none nurabandanya dedemba ibintu bya Ariya mu maso yiwanje iyo ndirimbo uzoheza kuririmba ryari yugumirimba Ariya Ariya nawe nkeneye yaragiye amakosa yakoze nawe utayazi nawe nkeneye muri timu yiwanje kandi sinkine kuguma ngorera ubwenge shewe ndakuzi umuntu urindi ushavurira nkungu ni kubera wamukunda cyane ako ndibuka cagiyeho mbura umwana niho nashavuye nkuko kose kubera atari umukobwa gusa ntaco erega shene naje ndabona ko kampani yacu abafana bagabanutse kandi naje urazi ko atamerewe neza naje ntamererwa neza rero je nari numva umenga ari ayogaruka kuko kuza yaje wenyene ego basi yarazanye n'abantu bakikuriwe muga mu kugenda bane ko aciye gutwarana igice cy'abantu bawe je mbona umenga no muzana hama ivyo kumuhana ukabindekera je nkiyeranje ukuntu ndamushira ku murongo nkamukuzanira yahindutse hamwe yo basigara yeraterere nka sheregi okay kumukunda naramukunda ariko aka kanya naramaze no kumwibagira rero ikintu nakubwira nimba udashaka ko nimuka muri ino nzu unje kuba mu hoteli iyo ndirimbo yo kwa muririmba Ariya ihagarare
ikindi naco birashoboka ko ayo matwi yawe batumva neza, ariko nagira ndakubwire yuko Aria ntakimukeneye mu buzima bw'iwanje. Point. Sheri wanje ukomantaza umutima nkuko ntibituma inyishu y'ibibazo yateje igaruka. Abel wanje ndamuzi, ntanzi gafise, ntanzi kiragira pe, arababarira. Ndazi neza ntakikiranya ko ni wikangura uza gusanga ibyo byose ndiko ndakubwira rukuri, waraheze umubabarire utore inyishu nziza. Wahejeje? Yego. Nundi musi sinzosubire kumva ivyo bijambo, utashaka kumbona ubundi wejewe. Shigikira impano yawe, shigikira impano yawe, ikunde uyikundishe n'abandi, nibwo buzima bw'akazoza kawe. Ikunde uyikundishe n'abandi, nibwo buzima